Ese wigeze ubona ahantu ukabona abantu karabye igenda irihindagura, ukabona irimo ibintu by'indome, ukabona irimo ibintu nk'ibi, ifoto, indome zitandukanye. Okay, muri video ngiye kukwereka ingene ushobora guhindura karabye yawe, maze karabye yawe ukayishiramo ifoto, ari nk'ifoto y'umukunzi wawe canke ifoto y'ikindi kintu kanaka, canke ifoto yawe, canke ifoto y'umuvyeyi wawe ukunda. Buri gihe ukuri kurandika ukaba uri kurandika muri karabye ari warimo. Hanyuma nanone igihe cyose ushakiye guhindura indome nazo nyene ukasanga wagize design wipfuza, ukazigira iz'umuhondo, izirabura, izera, ibintu nkuko. Okay, nagutinza rero reka tugende tuza kwifashisha application tuza gusanga muri Play Store yacu kwa nakoresha smartphones, hanyuma kwakoresha ama iPhone ndabyutse ko muza kuja muri App Store zanyu, hanyuma muraza kuza hano muri search nyene turondere wandike my photo keyboard. Uku baza kwandika rino jambo my photo keyboard, baza kubyandika nyene mu Congereza, ntuza kubyandika mu Kirundi. Hanyuma uze hano kuri clavier kuri aka kantu turonderera ko ibintu ufyondeka nkuko. Haraza kuza nyinshi, wewe uraza kuraba iyi, twebwe reka downloadingire iyi ndabona ariyo jewe to download iyi. Hanyuma uraza kuzi download nkuko, hanyuma ufyona nanditse install. Baza kose network nyene, bundles zikora ku mbuga zose. Hari abantu usanga bifite bundles zikora nko kuri WhatsApp, Facebook zonyene, especially Burundians. Aha rero ntushobora gutresharija udafite amamega akora ku mbuga zose. Hanyuma turaza ku download, turindire itresharjema ihere. Ndakwibutsa mu kurinda kwino tresharjema ihera, banza ukore like kuri no video, wandike no muri commentaire. Ndabibabwira ibi byego byose ndabaha n'abantu baba banditse muri commentaire bakavuga ngo ndashaka unkorere icigwa ikiniki kuri YouTube channel yacu ni New Life Studio Bwenyuzi. Jewe nta byigwa nta commentaire zo muri Facebook no soma ngo ndazishobora zibari nyinshi, ariko kuri YouTube ndafata umwanya uhagije nkasoma every comment. If you recommend me to make for you new video, I do it kuko mba nayisomye nkabona igikenewe. Okay, hanyuma mumfashe dupartage zino videos kwiragire henshi, mushire mu magroup atandukanye. Okay guys, turarindira ino treshargement my photo keyboard. Ndibaza mwabonye ko application nyinshi maze kuraba iyo ifise aka profile k'umukobwa, hanyuma murabona treshargement igomba ihere. Cindabereka ingene rero parametra tugashiramo ifoto zacu. Okay, good. After downloading turi muri installation. Aha rero ushaka kuza ukayugurura uciye ngaha kuri open, cyangwa nanone ukaza hano mu application ukayirondera. Aha iba yamaze kwizanamo hano mu application, ushaka kuyugurura hali cyangwa ukayirondera hano mu application. Ni par alphabet, ushaka kuronda ngaha my photo keyboard, ndaza murayibona ngaha, cyangwa nanone ukaza ino muri Play Store nkuko ukayugururayo like this. Sawa, maze kuyugurura nkuko turaza kuza hano dushonde. Okay, hanyuma dushitse ngaha turaza kuza kuri kano kantu akamenyetso ka plus, akamenyetso ka plus tukafyonde ko nkuko. Murabona bahita batuzanira keyboard imeze nkuko. Bamaze kutuzanira karabye imeze uko, uraza guhituza ngaha. Aha kuri aka kantu ka gallery simuhabona se aho ndiko ndafyonda. Mbashaka tugende step by step, hatagira abantu baza kuza ngo jewe nabuze aho mwafyonze. Okay, reka ndahasubiremo kuri aka kamenyetso ka baza kuza gafyonde ko nkuko. Etape ya mbere tugomba dushiremo ifoto. Urabona ngaha baca batuzanira karabye yacu, tuza kuza turondere mu mafoto yacu ifoto twashiramo. Kandondere ifoto mbona no shiramo. Hano ngaha udufoto bampaye ni dukeye, ushaka kuca hano. Aha bakanzanira izindi nyinshi, bakanzanira ifoto zose ziri muri telefone, cyangwa nkinje hano handitse large file kugira banzanire n'izindi zose. So kandondera ifoto nshiramo. No, ndasubira ndondera ifoto nshiramo. Yes, ndiko nayo ifoto yiwanje ntaba simaveshamo ifoto itari yiwanje ngo bantere copyright. Simubazi se?
kanondere agafoto kiwanje noshiramo kugira ngo hatagira umuntu aza kuntera copyright nashizemo ifoto ye. Okay, shiramo iyi hanyuma maze kugashiramo uraza gupresiza aho ushaka ko kaja, ushaka ko kaja ngaha cyangwa ushaka ko kaja ino uko. Hanyuma ushaka kukagura uraza gushonda kuri tuno tuntu tw'impera ya kakaguka uko ushaka. Hanyuma urabona yuko nshaka kugashiramo nkuko. Yes, hanyuma muri tuno tuntu utu mubona ngaha ushaka gupresiza uko ushaka kwiza ku meza, ushaka kurayiryamika ya maribona canke ukayemberisa utu twose murabona yuko ushaka kutugira uko ushaka. Good. Hanyuma twedeje settinga nkuko ucuduga kuri kano kantu kakavi ukayiha amanota. So murabona ifoto yamaze kuba ishikamwo, ifoto rana yamaze gushikama muri clavier. Okay, hanyuma nanone aka kantu ingene gakoraka ushaka kubona iyi foto ifite transparency nini ya cyane, ukabona indome ntiziri kuboneka, ukayigabanya, ukagabanya opacity y'ifoto canke nanone ukaduza opacity y'ifoto kugira ngo bitewe n'ingene indome ziri kubona. Urabona ngaha uragabanije opacity y'ifoto canke ukayiduza kugira ngo bivanye na clavier yawe uko uyibona. This is the brightness of the background picture. Sawa, hanyuma akamaze baza kuza ngaha ku ndome aha ushaka gusonda ku ndome ukaraba style y'indome ushaka buryo zoza zimeze, cyangwa ugashonda aha ku ndome aha kuri text ya ugahitamo style y'indome. Hana nk'ubu ndashaka kuza nkahitamo izi zintoke ihita ikora download, iyi downloadinga ino effect yeje ku download. Mabona download successfully, ucuza ukacofyonda hano handitse apply now, ukayapplyinga. Yes, murabona utudome ngene twaje tumeze nkanje tuno tudome sinda dukunze. I didn't like, ndashaka kuza nkaca selectinga iyindi nanye nikorera download. Hari gihe ukora kano ka download ukabona kari gutinda, biraza gutegwa na network office n'ikibanzo hagazemo, uraza gutegereza nyene hanyuma ngire apply now. So murabona tuno tudome ingene twaje tumeze. It's good. Aha ndashaka kuza select font color n'uburyo izi ndome zanje ziraza kuza zisa. Shaka guhitamo indome za rouge, indome z'ubururu, indome zisuku. Yeah, like this. Nanga tuno tudome je nshaka kudukunda. Okay, yeah, hanyuma maze kubona ibintu ari good, ndaza gufyonda ino ruguru ino kuri kavi nyene nanone ndayiha kavi like this. So tugeze ngaha urabona hano handitse ngo enable, ndaza kuzanya na shonda hano enable hanyuma ya photo ndayiha uruhusha. My photo keyboard cenda yiha uruhusha. Notify. If you restart your phone and have a screen lock set, this app can't start until you unlock your phone. Okay, reka inda yehoze ahubwo nza hano handitse switch aha hepfo. Switch. Sawa. Handaza kuza ndayihe uruhusha. Okay, ndayihe uruhusha nkuko. Hanyuma nshinza hano hepfo canshonda nshinza ngaha aha sinzi ko mwabibonye neza hariya aha mbere enable keyboard nafyonze nkuko ndabanza ndayiha uruhusha hariya indani muri parametre. Sawa, mejo jibyo nshanza hano rero kuri switch kugira ngo abariyo yiyafisha nshenza twadose gboard cyo hano kuri my photo keyboard tuyiha uruhusha nkuko. So mejo jibi ndaza guca mfyonda hano haruguru nyene kuri v komsa hanyuma yes. Okay guys, reka tuze turabe tumira nk'abandika ka message. Yes, turaza kuza nko kuri imo nkuko hanyuma tumira nk'abagenda kwandika ka message. Yes, bite ndibaza murabibona neza yuko clavier yacu yamaze kuba settings, yamaze kuba set. Sawa, nico cyo bwenge rena nabateguriye kuri YouTube. Dufise channel yitwa New Life Studio Bwenyuzi, washaka kunyarukirayo kandi yibereke iyo channel twifitiyeyo. New Life Studio Bwenyuzi
Shakuza ukaroshesha izina dukoresha ni iri New Life Studio Bugenyuzi. Hanyuma iyo winjiye nkuko uhasanga video nyinshi zitandukanye, video how to create, urana nko ingene wugurura konti ya PayPal ukazura hemberwa ko ama ukazura ibika kama dolari. Iyi video iriko amabanga yose nyegeje muri Facebook, urana video z'ubwenge zose zibera ngaha kuri no YouTube channel yacu. Wari utarakora subscribe kuri no YouTube channel, urabona ko subscribers baremvye, ubone usigaye burya nta bandi. Nyarukanye muri YouTube ukore subscribe kuri New Life Studio Bugenyuzi, uce wirabira ko na video z'ubwenge, video zijanye no guhakinga zose zibereyeyo. Wirabira umva hariko video nyinshi cyane, yewe ntazomara video zigisha ibintu bigiye bitandukanye by'ubwenge. Uko mugenzi wawe ukoresha amamega y'uwundi byose urabona byibereyeyo, ni ibintu byiza cyane. So kora subscribe rero kuri no channel yacu, hanyuma utazocirwa n'ibiganiro by'ubutaha. Thank you for watching this interesting video. Ndabibutsa ko kuri channel buri munsi tuhashira video nshasha, ariko kuri Facebook tuhazana video bimaze nk'indwi nka 3 yaragiye kuri YouTube. Wifuza kugura konti ya 1xBet Professional, koresha izina Sakabagano mu ndome nkuru. Ciao ciao.